Un jour, j'ai demandé à Chat, tu peux m'aider à faire ma lyrics ari profond, non profond, ushobora gukoresha muri soul music basha ndaca ndayibwira nti avec le message iyi ni ikirampereza ichirane na Dora bya bintu bya Dora donc genre même la musique la musique la vyose ibintu biririmba ego jambo ngo tu peux ichiramo na ma link ya kind of music I can listen to ubwoko bw'indirimbo nshobora kumviriza zishobora kujana niyo ntuzenye. Wow, j'étais extraordinaire. Wow, j'ai même pas besoin. Il faut aussi donner des bonnes commandes. Kuko urumva intelligence ntuza kuyikoresha. Nti kuko il capable de gukora nayo nyene amakosa nayo nyene. L'intelligence artificielle c'est pour des gens vraiment qui sont intelligents. Donc umwana ntamenya gutandukanya. Nico gituma rero uca usanga hari abavyeyi bari traumatiser baca badiaboliza iyo intelligence artificielle kubera iki ariko kumubwira uti ntutrishe kumubwira ngo ntukopie muri GPT ivyo nyume ngo ni bimwe biri classique tumenyereye kumva ariko kumu explica ati mwana wanje ndamubwira ati izi intelligence artificielle ni nkuko wowe ufise isuka c'est à toi de déterminer ingene uyikoresha ni outil badushiriyeho kugira ishobore kudufasha kuréaliser ibintu twari gukora umwanya muremure. Ça veut pas dire que ça va te remplacer. Donc ahantu rero bica biheze bikagaruka nuko cane mu gwaruka twebwe mu gwaruka tubikoresha ukutariko kubera ko je sais pas peut-être tutaragira irya capacité yo kumenya ni hahandi ushobora gusanga hari ahantu bakubwira ati uriya poste yose mushiramwo ari bon ni kubera iki yaratahuye l'intelligence artificielle yuko ari outil yo kumufasha ahubwo atari yiza kumukorera akazi. Ikindi tutokwibagira abantu b'Imana nuko abakristo hari ikintu twahawe gisumba vyose c'est le Saint-Esprit qui est le premier aide. Akazi kakubwira gutaha 17h mais cette fois-ci wamutaha miso c'est 22h, t'as pas le temps de parler avec tes enfants, t'as pas le temps vraiment yo kuba. Kuri SSH TV Seek and Save Humanity ca kigo citwararika imiryango no gutwara ubutumwa bwiza bukiza Seek and Save Humanity. Uyu munsi turi ca kiganiro ca Salon Esther kimwe muzi ko duhuriramo turaba mama n'abakobwa tuganira ku vyacu tuganira ku buzima bwa gikristo mu buzima bwacu bwa misi yose kandi turonderera inspiration mu mama bamwe twagiye tubona twiga ko muri Bibiliya spécialement Esther muzi neza ama valeur yarafise n'ubwizigirwa yarafise nico gituma twayitiriye Salon d'Esther. Uyu munsi rero dushaka kuganira ku kintu citwa l'intelligence, mais pas seulement une simple intelligence, l'intelligence artificielle, le chrétien et l'intelligence artificielle. Birakomeye uno munsi. Reka tubanze dusenge Imana. Uhoraho mwami Imana turaguhaye icubahiro. Turaguhaye icubahiro kandi kuri uno mutaga tuvuga ngo uri Imana hirya yawe nta yindi Imana izohaba. Watubereye Imana, utubera umuvyeyi, utubera umwizigirwa. Yo mwami Imana kuri uyu munsi turagomba kuvuga izina ryawe turishira hejuru. Turagomba ngo mpemu yarabane natwe muri kino kiganiro nyakubahwa. Erega mwami Imana tutari kumwe two kwihenda twotakara muri ino si rimwe irazamwe ibintu vyihuta vy'ubwenge bwinshi. Turakwingize muhemu yarangubane natwe muri kino kiganiro. Turakwinginze ngo utwanstruize nkuko wabitwemereye, uduhanure, utugirire inama kugira ngo Mana tugume turi protege, izina ryawe naryo rikomeze guhabwa icubahiro. Urakoze nyakubahwa, nsengeye abashitsi batugendere kuri uno munsi, Mana bagubwe neza, Mana vyose kubw'icubahiro cawe, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze. Amen.
uyu munsi ndi n'iteka rinini ryo kwakira abashitsi. Turi kumwe na Karine, ndi kumwe na Ange, tuhava tuganira ibintu vy'ubwenge vy'akamaro. Ego, Ange karibu, Karine karibu. Ntushobora gusaba kwidondora? Murakoze cyane, nitwa Karine Ndikumasabo, nkaba ndi umumama afise abahungu 4, umukuru afise 16 ans et demi, uwa 15 ans, uwa 13 ans n'uwa 11 ans. Wow! Mu buzima bwa misi yose hari akazi ukora canke ukatubwira gatoya ivyo wize, amashuri wize? Ego, merci beaucoup. Jewe mfise diplôme ya ingénieur téléinformatique. Wow! Hama narakoze imyaka itari mike muri Africell Tempo, muri département technique. Gushika igihe Africell yugaye section GSM. Voilà. Hama mu nyuma niho naca rero mfata décision yo gukora umurimo w'Imana cane cane muri mu gisata c'ugwaruka n'umuryango. Wow! Urakoze cane. Oui, Ange gute nawe twidondore? Nitwa Akimana Elisa Ange. Nanje nkaba ndi umumama w'abana 4 nyene, abahungu 4. Imfura yanje ifise 12 ans, umuhererezi afise 4 ans. 4 ans. Wow! Mu buzima bwa misi yose ukora iki? Okay, mu buzima bwa misi yose nkora ibintu bitandukanye, nivuga ko mfise amakasikete atandukanye, mugabo ahanini ndagira amaconsultance mu bintu bijanye na communication, mu bintu bijanye na renforcement des capacités. Hama kini naco ndi umu interprète, traductrice, interprète. Hama aussi nkaba ngira domaine y'amafilm, genre réalisatrice, scénariste. Donc ibyo byose mva ni ibikorwa nkora. Hama kini naco nkaba ndi umu coach, facilitatrice mu bintu bijanye na leadership et développement personnel. D'informer les jeunes sur le leadership et développement personnel. Voilà. Ni Karine, abana bagenzi banje, aba jeune mama. Ariko ingene duhuza n'ingene dukundana n'agatangaza. Mwakoze basha kuza kundamutsa uyu munsi. Kandi uyu munsi ahubwo birahuriranye. Kugira Karine agurire ngaha ni Ange. Ndabaza ikintu kimwe uyu munsi. Nubona ko mwasanze ndiko ndakora ndi muri ordinateur. Nagumye nicara ngaha niyumvira ku kintu kijanye n'ukuri na ibintu bigezweho bariko baravuga ubu vya intelligence artificielle. Ndabisoma ngaha hama camura nguma ndiko ndiyumvira sur les chrétiens et l'intelligence artificielle. Ingene twobana navyo. L'intelligence artificielle. Bibiliya iravuga ku bwenge. Intelligence no kuvuga ubwenge, ndibaza. Ubwenge mu Kirundi ubwenge kivuga vyinshi. Iyo bavuze ngo nguriya mutama n'ukuri afise ubwenge, kenshi baba bashatse kuvuga sagesse. Ariko iyo bavuze ngo kajya kana n'akanyabwenge ngo gaciye ubwenge, kenshi baba bavuze connaissance. Kazi ibintu vyinshi, karasomye ibitabo, karabonye ibintu vyinshi. Cyangwa ugasanga uriko uravuga ngo Esther ujya wo muri Bibiliya duhora tuvuga yari umudamu w'umunyabwenge. Kenshi c'était une dame intelligente, sage et intelligente, azi kuroranya ibintu, azi gufata ama décision. Rero iyo terme y'ubwenge mu Kirundi urumva ko ivuga vyinshi, ariko mu Gifaransa baratandukanye. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. La sagesse, Bibiliya iratubwira que sagesse
elle commence par la crainte de l'éternel. Gutinya Imana, gutinya icaha niho itangurira. Bibiliya irankuraje abantu kugira connaissance, kwiga no kumenya ibintu. Ni ukuri irankuraje abantu kugira connaissance. Et l'intelligence, naciye rero ngenda, nikiwe rero reka nje kubaza yantutse. Ya intelligence artificielle, ndayibaze définition impa sur l'intelligence. Hama tuzafe turaba nico Imana itubwira. L'intelligence en général, yambwiye ngo c'est la capacité de comprendre, d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes et de s'adapter à de nouvelles situations. La capacité de comprendre, sa connaissance, de les adapter, de raisonner et de les utiliser pour résoudre des problèmes. Ça, c'est l'intelligence. Kandi nivyo ubwenge bwo kuroranya. Kuko umuntu arashobora connaissance akiga amashuri menshi cyane ngo witegereze ubuzima bwiwe, kitegereza ugasanga sinzi ikintu kibuze, hari ubundi bwenge bubuze, n'est-ce pas? Hama candaja kugira ngo nimvire ni none quand l'intelligence devient artificielle ni nk'ibi bintu. Urabibona une plante artificielle, mu bisanzwe artificielle ni ikintu cafo, sivyo? Ni ikintu cyo gukopia. Ariko ubu hari ikintu kigezweho cyitwa intelligence artificielle. Mwumva kidateye ubwoba? Ni nko kugira ngo intelligence nyene ya fake bashizeho, mugabo twese turiko turirukira kuvyiga no kumenya ivyo ari vyo. Iyo intelligence artificielle, yambwiye ngo l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'un système informatique de simuler l'intelligence humaine. De simuler l'intelligence humaine en traitant l'information, en apprenant et en prenant des décisions. Ni kintu gisimula l'intelligence humaine. Jeni batwara ico gituma kiteye ubwoba, twacatangwe nyene badutera ubwoba ati ico kintu abakristo muraraba neza bizodushikana kure. Ndavuga nti rero ifoko tumenya ibi bintu ni biki. Kuko je nasanze atari ejo bundi bantumiye dans une conférence, je dirais un forum de sensibilisation kuri ico kintu kugira batubwire babwire cane aba jeune nti mutavyize vuba mu myaka 5 nta kazi muzoronka mutabize. Baradusigurira baratubwira sanga ibintu birakomeye. Sanga ibintu birakomeye kandi wasanga nyene hari abasore abagabo abari bo babikerebukiye ukabona umenga aba mama baracari mu bihari ibintu ni satanique ni diabolique. Mugabo nasanze vraiment c'est pas diabolique kuko na WhatsApp na YouTube nande vyose urashobora gusanga mu bintu bibi. Rero jewe numvise ari ibintu bikomeye bashe. Numvise ari ibintu bikomeye. Wowe menga warigeze kumbwira ko wafashe ingingo yo kuja kuvyiga. Gufata ingingo ni vyiza. Ya prise de décision iragarutse. Mu buzima umuntu aba le résultat y'ingingo yagiye arafata. Rero we warambwiye ko wafashe ingingo yo kuja kuvyiga, wahavuye ugenda? Ego cyane nahavuye ngenda kwiga. Niba vyoroshe ufise abana bato, ufise n'andi ma activité, ariko narafashe décision kuko nasanze nimba dushaka construire nos enfants kugira tubereke inzira nziza, birasaba ko twebwe abavyeyi tuba dufise certaines connaissances. C'est ce qui m'a poussé kugenda kuvyiga kugira ngo nshobore kuba à la hauteur y'ibigezweho, nshobore gufasha ugwaruka. Merci. D'accord. None wasanze objectif ya mbere nkuru yarubwira ufashe jeunesse. Jewe nagira ngo ahubwo byafashije wewe. None nk'umumama nkaje cyangwa undi mumama yobangana na jewe. Hana uwo nafise abana bose bamaze kugira ama mariage. Hari ico vyo marira jeho nje kuvyiga. Cane gose kuko
kugira ukora ikintu wige ikintu d'abord il faut ko uba ubona ko d'abord ni wewe kibanza gufasha parce que kitagufashije ntivyoroha kushishikara atanyungu uri kurabonamwo ntiwoshishikara rero jewe vyanafashije cane gose kuko vyatumye d'abord ngira mes propres connaissances bintuma nshobora kubandanya gukora imirimo itandukanye ndiko ndakora avec ayo ma connaissance et en même temps nkashobora kwappuya rwaruka. Wow. Anje we hari cyo biragufasha ndazi kuri inkerebutsi we uri no mwigisha certainement wowe ko umaze no kubikoresha no mu kazi kawe kandi hari cyo utiyagirako je ndashaka kubanza umbwira ingene bidufasha nk'abamama d'abord hanyuma turabe ingene tuzofasha abana. D'accord. Je nibaza ko intelligence artificielle vraiment ni ikintu gikenewe mu kazi ka misi yose mu buzima bwa misi yose surtout que ubunya usanga dufite amacharge menshi en tant que parent, en tant que madame naka, en tant que entrepreneur, en tant que ibintu byinshi urategura amanama, ama présentation, uragira ama rapport. Et je sais dans le domaine professionnel mais en même temps tu dois trouver du temps kugira ngo occuper ta famille, abana bafasha ama devoir, ibintu bitandukanye. Donc je pense que l'intelligence gufata umwanya wo gukoresha iyo intelligence artificielle biragufacilita kuganya du temps. Je dirais que c'est un outil umuntu akoresha kugira ngo uganye plus de temps, mais aussi kubera ukuntu ziba zifite ama information menshi iraguha aussi nibaza de meilleurs résultats. Nk'iri kuratanga nk'ugasanga ama vocabulaire harakwesha pa ikintu cari kugufata nka kera je ubwa mbere nakora nka rapport ngasangira ntwaye nka 2 jours mugabo uyu ugasanga ndashobora kuyikora nka mu munsi umwe juste kubera ayo ma intelligence artificielle. Hariho n'ayandi ma outil basanzwe baba ahari ugasanga baragiye barintegramo ayo ma intelligence artificielle bica bituma yuko nayo ma outil yandi yose tuba dusanzwe dukoresha nayo nyene ubwayi nayo nyene barinseramo ayo ma intelligence artificielle. Je nka kera urumva kubera nsanzwe ngira nk'ivyo vy'ama traduction byo ndatraduza ama livre y'aba auteur urumva ukashusanga nk'ubu unya kare tu vas prendre chapitre ku kandi wandika usomaha usubira wandika gutapa alors que ngaha anya cette fois-ci urafise nka dipo canke reverse canke nde urayishizemo urafise nka dipo nayo ma uti dukoresha muri tradu uri yo gukoresha nka Google Translate bashikoresha nka dipo dufate. D'accord. Munga usanga tu as besoin de reformuler. Cette fois-ci kure nk'ubu dufate nka Google Translate taguhaye ikintu ushaka kandi utari buyisubizemo kabiri utora ukashira hajyo uti reformule d'une manière professionnelle, canke utopique, canke je sais pas. La vie devient facile. Non seulement tu as de bons résultats, uraraba ukavuga uti wow. Et iyo ndiko ndagira nk'ama rapport ukabuza uti quand je suis en train d'insérer les photos ngaha anya j'ai des mesures zimeze neza ukabona utanze un travail propre n'umuntu ayiravye ukaca avuga ati wow. Nka je nagize n'ibintu byo kugira ama film nk'akarorero. Un jour j'ai demandé à Chat, tu peux m'aider à faire ma lyrics ari profond. Urumva profond ushobora gukoresha muri soul music canke ikintu avec saxophone canke ndagiye basha ndaca ndayibwira nti avec le message iyi ni ikirampereza Ichirane na Dora, bya bintu bya Dora, donc genre même la musique. La musique abikwa vyose. Ngene biririmba. Ego. Jamongo tu peux. Ichiramo na ma link. Ya kind of music I can listen to. Ubwoko bw'indirimbo nshobora kumviriza zishobora kujana niyo ntuzenye. Wow. Et j'étais extraordinaire. Wow, j'ai même pas besoin. Imagine nko kuja muri studio, ça t'épargne aussi des frais. J'ai pas urumva bon, hariho ibintu bimwe bimwe urumva kuja muri studio kubwira umuririmbyi kugira ama répétition bitandatu.
Igitangaza. Donc umva biragufasha. La vie devient facile. La vie et on a un meilleur résultat. Rero urabizi hari umumama ngaha twese kuganira aratubwira ngo kuri eglise iwabo muri Sunday school abana banyu ba 13 ans 14 ans ngo baje babona babazanira indirimbo basohoye ngo bakompoje hymne de l'église babazanira pasteur muri séance imwe zibiri abana de 13 babandi bo muri la Sunday school de 13 à 16 ans acara twumvisha iyo ndirimbo c'était extraordinaire uribaza none babaririmbyi barurangiranwa bigiye kugenda gute nimba n'aba 13 ans bakora bagashiramo amajambo na musique igaciza ndavuga nti ibi bintu kweri birakomeye biteye ubwoba. La vie devient facile. Ndazi kundi munsi warambwiye akantu kweri nanje kaca kaguma gaturuna mu mutwe. Warambwiye ati burya kera waraja ku ishuri n'amaguru kava hajya muhiri wanyu ukaduga kuri lycée Clarté n'amaguru ati none ubu ugira ubuntu Imana ikaba yaraguhaye imodoka canke ikaguha n'amahera ya bus uzoca uva muhiri uhadidagire n'amaguru ngo ugiye kuri lycée kandi imodoka zarabonetse fata imodoka c'est ça minota itatu kaburashitse voilà c'est ça wow chansigara ndibaza ni tiens nivyo bintu rero uko navyumvise umuntu atari ko aravyiga ubu mu myaka 3 canke 4 sinzi nuko azoshobora no kuronka akazi. C'est ça. Il faut vraiment ko abavyeyi batsinze niyo tuzoja kuvyigira mu bavyo mutubwira tuzoja kuyiga kugira ngo n'umumama atende kubakora amafilme akora bya informatique bikomeye ashobore kumenya ati iyi nayo irashobora kumfasha mbega shaka guteka mfise urubanza canke ivyo urabona ko vyananiranye nshaka umushahara wananiye ngenda ndawujera canke nk'umumama asanzwe atarinze kuba ari umuprofessionnel wa hatari hari ico bimufasha gutega kare vyofasha cane gose kuko ubu hasigaye hari amacentre menshi bavyigisha hasigaye hari amacentre menshi bavyigisha seulement nibaza ko dukwiriye ababizi bakinforma les autres kandi tukabasigurira na avantage yavyo kuko kenshi ikintu ca formation abavyeyi twishizemo ngo c'est pour les enfants alors que natwe abavyeyi turakeneye kuba former rero nibaza ko dukwiye kuza turahimirizanya dukwiriye kuza turabwirana tumenya aho bagira amaformation tukaja kuyakora kugira ngo abavyeyi kugira ngo abamama tube bien instruise. Umuvyeyi mbega yombwira ingene ngira regime dufata ego en fait intelligence akarusho kuri ubwo kuri YouTube naho sino bironga ego umva umuntu arashobora gushwazisa par exemple le genre d'outil akoresha kugira ngo par exemple akure mu bwenge mugabo nibaze ko l'intelligence artificielle iragufasha optimiza umwanya wawe ukawukoresha unyaruka kuko urumva nko kuri YouTube urandika nk'akarero ati comment faire cette recette tu vas avoir 10 000 milliards de recettes mais urumva nk'uwanditse les pommes de terre sautées c'est quand même dufata ico nyene alors que l'intelligence ikija droit au but ikakina kubaza ati tu veux une recette pour combien de personnes 3 personnes ikakiguha les mesures byose bikenewe pour iyo recette ukeneye pour autant de personnes les ingrédients kandi urumva iyo intelligence artificielle nk'akaronka chat canke iki nuvuga ko ifise nk'ama sinzi ko nuvuga nk'ama rubrique nk'atatu genre nka jewe mfasha akazi nkayiga en tant que consultant nkeneye iki kintu mfashe iki kintu muri domaine nsanzwe n'intervenant mugabo aussi nk'akarero mwega ndazi ko muri aba ingénieur canke ibiki vous êtes entrepreneur vous restaurant bitandukanye ukasanga urukuragira nka ukeneye umu expert ukeneye umu comptable hariya hanze cette fois-ci wewe uri mu ingénieur mugabo entrepreneur aussi
urakeneye ibintu vya comptabilité. yego Tu vas commander nka ChatGPT en tant que expert muri comptabilité. Homi kachikugira ama analyse. Ikibazo canje mwenga wakimenye. Urayibona ikakikubwira ati uri kurarenga aya ikagupropose ati anyu uri kurarenza urugero aho ibi n'ibindi ama dépenses yasaza ati iki kintu kirakwinjiriza amafaranga cyane optimize muri iki gabanya ha iki niki ukanayibaza ati quelle stratégie marketing nokoresha ikaca wow donc irakugira une analyse ikakugira iyo ikacina proposition kama iguma kigushirako à part ça urumva iraguhaye nk'umu expert cette fois ucuza nk'umwigisha teach me how to do this iki kwigisha ubwo nyene nukuvuga urumva irakushobora kugufasha nka wewe muri ivyo domaine yawe mugasha kugufasha aussi nk'umu expert ukomanzeho hanze abizo si kagufasha en tant que mwigisha nubwo urumva nk'ubu je nka je narigeze gutangara umunsi umwe nyine yakugira presentation sinari bwamenye prési umunsi umwe mva deja twako turabikorera ko je mva nakoresha ivyo vya traduction n'ibiki ndahibya nkeneye kugira une réunion avec le personnel gutya na gutya nibi yaranzaniye ama image n'ibiki mu mwanya muto moi-même j'ai été étonnée d'avoir dit donc moi je vais présenter des choses comme ça qu'est-ce qu'on va penser nukuri birateye ubwoba je gutuma ngomba ngo duhimiriza abakenyezi n'abajeune kuko aho twaja muri ya forum je naragize ubwoba narabuze ngo abantu batariko barabikurikira abantu batariko baravyiga ubu je te dis 2030 bazoca bagodoka bagiye mu matest ya recrutement ntibazotokana parce que vraiment on nous a démontré des choses amubona ati umuntu utari kuravyiga ubuzima burakurenganya n'igitangaza kandi on doit vraiment en fait il faut que umuntu wese parvene à kwirattrapa parce que nk'akarorero nk'ubu dufate à un moment donné numva bagenda barakura nk'akarorero abakozi bagenda barakura ku kazi kubera iki urumva nk'akazi kakora nk'abantu batanu ucusigana umukozi umwe nk'ubu dufate hari ahantu ushobora gusanga nk'igitoro ubu uragenda ugashiramo coin ukaca wiha nk'igitoro dufate none nk'abantu bahora bagira iby'ubupompiste baca bagira ibiki quelque part ategerezwa kurondera indi skill kugira ngo abandanye mu bindi bintu donc soit urashobora kubikoresha kugira ngo optimize mu kazi kawe ntibakwirukane ugumuri uri the top kuko je ndazi ko ari ahantu nagumanye navuga nk'amasoko just kubera iki naguma ndi on time umva nk'ubonye abandi barazana amahapo y'ibintu impapuro zitandatu qui a le temps vraiment le temps file vite uny ukuntu ibintu bimeze tout le monde est pressé tout le monde est tellement occupé abantu ntibakiramukanya ntibahagirane numva rero uzana ukumutevya ku kazi kumusomesha ama text angahe amaraporo y'amapage n'amapage ucibwa ati nyarukirizo ngire ama paragraphe 3 ngaha n'ama paragraphe il faut aussi donner des bons commandes kuko urumva intelligence ntuza kuyikoresha kuko il est capable de gukora nayo nyene amakosa nayo nyene l'intelligence artificielle c'est pour des gens vraiment qui sont intelligents c'est pour des gens intelligents ico kinure nanje narakibonye mugabo cyane ikintu cyambere no vuga niki aba bamama bagenzi bacu urazi benshi n'aba assistante de direction iyo nasanze guha umu assistant ateye ubwoba none wa mu mama w'umu secrétaire w'umu assistante w'umu comptable utari kurabdatinga ubwenge bwawe je navuze ntijeho narariye imyaka narariye ivyanje mugabo abo batariko baravyiga nigitangaza ibintu biteye ubwoba bizobasiga il faut absolument que abana bacu rero bobo bageze kure cyane kuko usanga abana bari muri 7e 6e primaire bakubwira ngo bamye barasoma muri intelligence artificielle ivyo navyo rero nabonye biteye ubwoba sivyo gakari no urafise abana aba jeune aba adolescent numvise ngo abana barabijamwo ugaca usanga umengo n'ivyo umwigisha avuga hajya nakibikene none wowe bigira gute ntiwumvise ko aba adolescent nabo basaze muri intelligence artificielle bayikoresha kutariko bon
ni ibintu biri très fréquent muri ino minsi parce que abana ntibariko baramenya uburyo bakwiye kubikoresha ni ukuvuga ngo abana ntibariko baratahura neza mbega iyo intelligence artificielle yazanywe nande, yazanywe avec quel objectif, ifonctiona gute, objectif yayo ni iyihe, hama jewe nk'umwana nkwiye kuyikoresha gute, imfasha iki, injana he. uvuze ko hariho n'abana ngo basigaye batirisha bidasanzwe mishubu. Ego rero nico gituma abavyeyi dukwiye kwigisha abana tukabibutsa yuko ego irafasha cyane, ego iratworohereza mu buryo bw'umwanya no mu buryo bw'akazi gatunganije neza, mugabo mbega pour les enfants kuko ivyo nyene bifasha abakuze, abana bakiriko bariga bakiri muri za 7e nabo bashaka ko iborohereza uko nyene. Donc umwana ntamenya gutandukanya. Nico gituma rero uca usanga hari abavyeyi bari traumatize baca badiaboliza iyo intelligence artificielle. Kubera iki ariko arabona aho umwana ari karaja, arabona aho intelligence artificielle kiramujana hatariho, mugabo kubera ko uwo muvyeyi nawe atabaye conscientize ngo agire formation yige atahure neza ico arico n'iciri kirakora, ugaca usanga aca brutaliza umwana ngo ivyo bintu c'est satanique. Alors que ibintu vyose dufise ngaha vyaremwe n'Imana. Ya sagesse na intelligence mwatubwiye tugitangura igitangwa n'Imana cyane, itangwa n'Uhoraho, ari naco gituma ni ikintu kiri naturel. Ubwenge, ubwitonzi biratangwa n'Uhoraho. none ntaguciriyemo aba bana duha amatelefoni ubuhoho ibigezweho ni ya saha nibagiye no kuyambara ama smartphone. Abana bagenda bayambaye ku ishuri, numvise ngo nayo usigaye ushobora gushikira ChatGPT uciye muri rya telefone. Amatelefoni baranayabatuma ku ishuri, barayabaheramo amadevoir. Devoir ubunye umwana musabye gukompoza ugira iki, urumva ubu ntagirefleshisa akorokera ivyo bintu mumva tuzobiva, ahubwo système d'enseignement ngiririnda guhinduka kuko nturi bumubuze kuyikonsulta. None mwumva ivyo bintu tuzobivamwo biragoye. Biragoye nyene gusa nibaza yuko uri nk'umuvyeyi à un moment donné urafata umwana ukamwigisha, mugabo ntumwigisha umubwira ne fais pas ça et fais ça. Non, il faut lui donner. Bon, c'est pas itegeko ntanze quand même. Mugabo niko ndavuga nka jewe ingene ndabigenza. Ndamwereka umwana ibintu avec ama exemple. Il faut kumwinjiza muri réalité ashobora gutahura. Apana kumubwira ati ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Cyari kibwirizwa. Or la nature humaine irafise ukuntu igomba kugariza kucagezwe canke ibwirizwa. Mugabo quand une personne ageze ahantu agatahura ati burya c'est pour mon bien, aragira ahantu c'est la même personne aca yifatira decision, kandi kenshi decision ziviriye kuri wowe nyene naho bukira umwana. Kenshi wowe uragira ama action ariko wehanze kuri ayo ma decision uhejeje kuyifatira wowe nyene. Donc je pense que nk'abavyeyi nk'abadolescents umva waracari muri primaire, umva mbwa hari abariko baraja muri secondaire, abako baraja mu université bagira ama recherche bahagirane. Donc il faut que umuvyeyi agera ahantu agaparvenir gufeza comprendre que il faut optimiser outil ari ngaho onya parce que la vie va nous rattraper. Et il faut insérer à ma valeur ya leadership. Ouais. Uko gukunda l'intelligence, ukamusomera Bibiliya, ukamwereka yuko c'est son don nzomwicarikana n'abahambaye, pas la tricherie, parce que la tricherie coûte vraiment cher. Vraiment cher. Kandi urumva tugarutse kuri ca kintu ca l'intelligence divine, l'intelligence naturelle. Karine yatubwiye Imana yaduhaye, ni kuvuga ngo ni ya intelligence
iguha ubwenge bwo kwapurika ya makonesansi yose mu buzima bwawe bwa minsi yose kugira ushobore kudevena vraiment un homme sage. Hari amajambo nasomye muri bibiliya umengo hari mu migani 24 ni henshi bavuga ko ubwenge kuri sagesse, kuri intelligence, kuri connaissance canke la science. Hariho nasomye muri proverbe 24 ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza. ngo guca ubwenge niko kuzuza inzu zo muri rwo ubutunzi bwose bw'igiciro kinini kandi bw'igikundiro. Wavyumvise? Ubwenge sagesse nibwo bwubaka urugo. Hama ngo kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza. Donc l'intelligence, on peut traduire ça par ubukerebutsi. Hanyuma ngo guca ubwenge mu gifaransa ni la connaissance ou la science, ngo niko kuzuza inzu zo muri ubwo ubutunzi bwose bw'igiciro. La connaissance irakenewe nabo ushaka gutunga ibintu byiza mu rugo rwawe, ça commence par la connaissance. no gusaba ibiturire gusa mugabo ça commence par la connaissance. Hanyuma grâce à l'intelligence nubwo bukerebutsi ugashika aho buzuza ubutunzi urugo rwawe. Rero kuguma vraiment umuntu yigisha abana nubwo hariho l'intelligence artificielle, ni ukubigisha sur l'intelligence que nous recevons de Dieu, kuko niyo yonyene ituma bwa bwenge bwo mu ishuri buzoshobora kuvamo ikintu gikomeye. Ntawe uzogirwa igihangange avec l'intelligence artificielle. N'ubu ahubwo ndabona bagenzi banje turasaba jeune, ndabasaba bagenzi b'abajene barambwiye ko bazakundamutse abo cha tubabaza nabico bavyibazako kuko bo bongira tuza gusanga abasha bageze kure cyane. Madame yatubwiye yasa n'uduhaye témoignage, ariko kuri ico kintu ca intelligence artificielle avec la jeunesse hari kintu numvise no kongera ko au fait nariko ndavuga kare nti ubwenge butangwa n'Imana. Il faut que tuza turexplica abana tukababwira yuko l'intelligence naturelle itangwa n'Uhoraho. Iyo intelligence artificielle nayo nyene yakozwe n'umuntu. Uwo muntu yahawe ubwenge n'Imana. Nukuvuga ngo il faut que tubexplica yuko intango ya vyose n'Imana. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Tukabexplica yuko iyo intelligence artificielle ntikwiriye kubabera un stop yo kurondera, kuko iyo umwana amaze kwishiramo ngo ndafise une solution qui est rapide et qui fait un grand travail en même temps, nkuko madame yabitubwiye, nukuvuga ngo umwana a developa mind yo kuvuga ati nta kamaro ko gutakaza umwanya. Voilà, umwana agira ati non, dissertation, pourquoi kwiyumvira alors que fise un outil, une seule clic ibintu bigakoroka. Rero umwana we mu mutwe aca informa cerveau ati OK, ndafise solution tout prêt. No kuvuga ntavyo kwiyumvira. Alors que twebwe nk'abana b'Imana ikintu dukwiriye gukora no kubabwira yuko Imana hariho ubwenge yaduhaye, nka kujya yahaye bajya bakoze ayo ma logiciel n'ayo ma programme. Comme ça umwana agashira mu mutwe yuko ahubwo nawe ashobora nawe kwiga akarondera connaissance zirengeye zijya bajya bakora ama programme. Umwana umaze kumereka uti erega nawe we nimba hariho ChatGPT hariho wayikoze, kandi uwo wayikoze yahawe ubwenge n'Uhoraho, kandi Uhoraho adatoranya ku butoni. Nukuvuga ngo nawe we mwana wanje kumubwira uti ntutrishe, kumubwira ngo ntukopye muri GPT, ivyo nyume ngo ni bimwe biri classique tumenyereye kumva. Ariko kumwexplica ati mwana wanje wewe tu peux être plus intelligent gusumba celui qui a fait le programme GPT. Tout à fait. Tu peux faire mieux gusumba wakoze Yahoo, wakoze Google, Chrome n'ibindi n'ibindi.
ayo ma programme de recherche, ayo ma programme qui font des solutions rapides, wewe tu es capable de faire mieux. Si tu ne te fies pas seulement à l'intelligence artificielle, mugabo ukibuka ko ufise une intelligence naturelle Imana yaguhaye, tu peux aller loin que ça. D'accord, tout à fait. Ça c'est tout à fait vrai. Kandi Karine ndabasubona ko y'abajene byamuhahamuye. L'intelligence artificielle. Ndabifise ku mutima cyane. Ishobora kubayobya. Moi je voudrais vraiment aussi insister sur l'intelligence artificielle pour les gens vraiment aux affaires. Ku bantu bakuze kuko twebwe abakuze bamenye kubikoresha neza n'abana bazokurikira kubera abana bariko barabona ati bajya ni dépassé nibumva n'ivyo ari byo nta nico ushobora kumuhanura ndumva nkeneye gusensibiliza les jeunes professionnels abakiri mu université abasohotse ama université abamaze kuronka akazi abari aux affaires ubu murashobora gutakaza akazi kanyu n'amasuccès yanyu mu kazi mudatanguye kwiga ibi bintu. Karibu baje, karibu. Musanze ndi kumwe na Ange, Madame Ange na Madame Karine. Aba ni abana b'abakobwa b'abagenzi banje. Ndagusabe wipresente wewe nyene. Nitwa Lies Ninahazwe, nkaba nkora muri Bujumbura Business Park. Aho ntwara team ya creative team. Hama nkongera nkagirisha ama formation sur l'intelligence artificielle. Mwabonye tugenderewe n'uwaba bidusiguriye yayi presente nawe. Ego, merci. Nitwa Deborah Divine Umuterami. Hama nkora muri Centre Nathanael, centre de compétences focalise cyane dans l'usage des TIC, l'intelligence artificielle, hamwe na création de l'emploi. Birakomeye. Yes, none ibintu bya intelligence artificielle wabimenye gute, wabishitsemo gute ushika naho ukorayo uvyigisha byagenze gute? Tout d'abord bampaye tâche nategerezwa kurara ntanze ndicara ndaja ku masite ndi renseigne muga nkabona umenga ariko bintwara plus de temps umwanya nanje bari kuranjana sinzi ngene navuze ati sinobaza intelligence artificielle ko namye nama numva ku ma réseaux sociaux hari ama intelligence artificielle candayijako ndayiha contexte ndimwo ndayibwira tâche nkeneye kwifasha gukora irabinkorera. Wow. Donc ndaronka résultat nahitari parfait muga quand même nayifise ikintu ushobora gukorerako aho naciye ntera ndayikorerako mwisaha imwe ndabiha uwari yabinsabye acambwira ko bari bambwiye ngo byansenga kanya birakunze namubwiye ati hariyo intelligence artificielle mugabo ca ndabaye intéressé no kumenya encore plus sur l'intelligence artificielle. C'est vrai en fait des textes ca ndumva ati est-ce que nta kindi kintu yabifashamo ni juste des textes ca ndagenda ndi renseigne buri munsi wamenga ndafise umwanya wanje wo kutegereza kuja kurondera intelligence artificielle ikora gute et puis candagenda ronda des formations en ligne ndaziga ndahera ku ya mbere aho bakwigisha intelligence artificielle ni iki mu bisanzwe umva mpera hasi et puis genda ndaduga aho nagiye ndiga n'izindi ayandi mauti nkabona ingene bazikoresha ugasanga uko nahora ndayikoresha siko bimeze et puis ndabona yuko n'aba collègue banje uko bayikoresha siko byategereza kumera et puis niho hace haza ide kubera iki ntoha ama formation d'autres personnes bashobora kuzikenera mu buzima bwabo bwa misi yose ntangura kwigisha abandi watanguriye ku bajene kwa papa kwa mama wabahamagaye gute? OK muri Business Park dusanzwe dufasha aba entrepreneurs icaciye kinza mu mutwe directement yari babandi bama baza mu formation est-ce que sinobaha utu information sur comment optimiser ama activité yabo est-ce que ntibakenera abantu bafasha muri RH abantu bafasha muri administration vu ko mu entrepreneur aba ari wenyene est-ce que ntabakeneye ubundi bwenge buza kumwakompanya mu byo asanzwe akoreramo et puis turagira
inscription ndatangara ko harimwo abapapa harimwo aba jeune dame harimwo abakobwa harimwo abahungu je me suis dit nzovyemera ndabibonye baje muri formation et voilà nsanga sari iruzuye baraje bariga baraba intéressé des exercices barazikora bari genre et bya vrai ko bitwara tubyikora tukamira ko indwi tuko turabikora hariho utishwa kudufasha umunsi umwe nkaba mpejeje hama après la formation iyo mperuka kugira une jeune dame nari nzi gukora umukobwa mugabo arambwiye c'est une dame arambaza ati intelligence artificielle watwigishije ntabwo iri satanique quel est votre point de vue ati ko benshi bavuga yuko ziri satanique mugaca ntangazwa n'ingene yaje afise iyo soif yo kuyiga ariga kuva dès le début hamara heza arakora des exercices arabaza n'ibibazo pour mieux comprendre mugabo à la fin ambajije ico canumva umenganaje biranteye amatsiko ati eske abantu ntiboba batinya kuzikoresha juste kubera bibaza ko ziri satanique hama ndamusigurira ndamubwira ati izi intelligence artificielle ni nkuko wowe ufise isuka c'est à toi de déterminer ingene uyikoresha ni outil badushiriyeho kugira ishobore kudufasha kurealiza ibintu twari gukora umwanya muremure ça veut pas dire que ça va te remplacer mugabo faudra kumenya ingene uyikoresha kugira iguhe un meilleur résultat ego ntiyaje kuguhamplace urinda kumenya ingene uyikoresha kandi nari muri iyo formation quand même parce que je voulais approfondir urumva en tant que coéquipière yatanze akarorero c'était vraiment top akarorero k'isuka urumva reka ndabereka ingene yabisiguye yavuze ati isuka ça peut faire ukarima yego mugabo aussi isuka ça peut faire ukica umuntu neza cyane c'est à toi de décider quel résultat ushaka kuronka kuyikoresha you know then I was like wow donc jeune mama yarize arabona ubwiza bw'izo formation ivyo yashoboye ni gushikako mais à la fin yarakiduta ko mwamushize mu bintu iwanyu nuko naho ga alors abantu benshi baragira ubwoba kuri ico kintu surtout abantu tukijijwe bien sûr babari muri genre ibintu batuzaniye ni ikintu gishasha satani yazanye cyo kuyovya abantu hanyuma bien sûr abantu bakijije tuma turi kuri defense yo kumva umengo ntitujanwe n'ivyisi mugabo ico nshaka kuvuga ni giki tugiye kuraba mu itanguriro Imana ikire mu muntu mu itanguriro gice ca mbere kuva ku murongo wa 26 na 28 aho bavuga Imana iri kirarema umuntu yaramuremye hanyuma ugerageje gusoma urumvamwo penser créer inventer urumvamwo aussi organiser hanyuma urumvamwo aussi développer la terre kuko urumva Imana yararemye ijuru irema n'isi hanyuma kandi ubwayo ntiyari guciza yongera develop iyo si ariko igihe yarema Adamu yaramuhaye ubwo bubasha bwo gukora ivyo bintu vyose mu kudevelopa isi rero abantu ikibazo cyo tugira tuba twumva yuko umengo ni system shasha satani yazanye iyo system satani yayicishije hehe uwo intelligence artificielle yavuye n'umuntu yayikoze uwo muntu yayikoze izo capacité yazikuye bihera hariya igihe Imana yari kirarema Adamu niho bihera niho ayo makapasite yavuye rero abantu twama turi muri ni satani nta satani yabizanye kuko satani ntigeze atanga capacité ubwenge bwo kwinventa satani ntigeze atanga ubwenge bwo gukreya ni Imana yabitanze hanyuma barabikora bibaho ikibazo rero abantu benshi cyo tugira no kubikoresha ukutariko nico gice giheza kikagaruka kigatuma abantu biyumvira yuko ari ibivuye kwa satani alors que c'est pas vrai abantu intelligence artificielle tuyikoresha gutandukanye hariho abantu bayikoresha mu kurondera ibintu bizima
hari n'abandi bayikoresha mu kurondera ibintu bipfuye, hari uja ko akagenda akagira amarashashe y'ibintu bidashobotse, hari n'ugenda akagira amarashashe y'ikintu gikomeye. Par exemple umvise Elias ukuntu yavuze yuko yagiye kurondera ashaka gutanga rapport y'ikintu mu mwanya muto, kandi vraiment irabigufasha. Mugabo kandi niyo ugiye kuyibaza ibintu bipfuye irabikwishura kuko irafise ubwo bwenge bwo kubiguha. Donc ahantu rero bica biheza bikagaruka nuko cane cane mu gwaruka, twebwe mu gwaruka tubikoresha ukutariko, kubera ko je sais pas peut-être tutaragira irya capacité yo kumenya ati ndabikuramwo iki, ni giki kintu kizima ndabikuramwo, kubera ko peut-être ngira iyo capacité umuntu batarayigira canke abataramenya neza yuko iki kintu ndashobora kugikoresha kikamvyarira umusaruro, kigatuma nkuramwo ama-outil, kigatuma nkuramwo ama-astuce menshi y'ingene nashobora gukora ibintu vy'iwanje, y'ingene nashobora kugurura ikintu canje, y'ingene nashobora gukora neza ku kazi. Twame tuvugana kare na Lies kuntu muri service kanaka ushobora gusanga umuntu ni umucontable baramuhinduye mutwe mu yindi service, akazi kakaca gahagarara, agaca yumva umengo nta kintu na kimwe je kubisanzwe umucontable ibibanzanyemwo sivyo nigiye, akumva umengo akazi nako guhagarara. Mugano l'intelligence est là artificielle kugira ngo igufashe, nta ego il est vrai ntabiza gutahura, mugabo Jack recherche agira ma recherche ndi kuri poste ikwigishe nyigisha mperehe nkore gute, ese ko umuntu ari muri poste akora iki, hanyuma ahera hehe, bikurikira gute, ni giki ndi censé gukora, ni giki ntari censé gukora, juste kugira ngo ivyo vyose uheze ubimenye bica binagufasha. Ni hahandi ushobora gusanga hari ahantu bakubwira ati uriya poste yose umushiramwo ari bon, ni kubera iki yaratahuye l'intelligence artificielle yuko ari outil yo kumufasha, ahubwo atari yiza kumukorera akazi. Non, naho tuba dukwiye rero gutahura l'intelligence artificielle ni outil yo kudufasha ivyo dukora, si outil iza gukora ivyo twari censé gukora. Kubera abantu benshi nyene baravuga ko ije kuba umurivale w'umuntu, iraje kugukura ku kazi, ngo umaze kumenya ko iguma igufasha Yego gukoresha bwa bwenge bwawe, birasaba ko uba warize, birasaba ko nawe uba ufise te connaissance. Kandi je cyo nabonye umengo iraje gushiraho une sorte de fossé. Abazi ubwenge bagiye kumenya ubwenge bwinshi cyane, abari basanzwe bafise duke yes bagiye gusigara hariya, ahubwo basigare nyene sinzi abandi babonye. Rero utihuse kujabuka ndibaza ko ibintu vraiment bigusiga. ni kuvuga ko nyaza ko ubwo bari kubibona nka opportunité yo gukarisha ubwenge bwabo, kuko urumva burya igeni intelligence artificielle twe twagiriye ubuntu dufite intelligence naturelle twahawe n'Imana, ni kuvuga yuko niyigufasha kwa upgrading bya bindi biri muri wewe. Hari naho ubusanga hari amakapasite amwamufise peut-être utazi ingene uri buyakoresha. L'intelligence artificielle iri hagiye kugira ngo ushobore kugufasha ukuntu ubisohora, ubihanga, ukuntu ubikora, ukuntu ubishira ku murongo. Ndakubaze mbega ikintu mpora numva kujya kw'ama YouTube n'ibiki abantu baba addicted kuri intelligence artificielle, baba bakuze baba abajene, niko ntibaza umuntu yovyirinda gute? Urabona ikintu uja ko minsi yose kandi birashobora guparaliza ubuzima umunsi umwe. Alors nukuri utavyitwayemo neza iragucikira addiction, uraba addicted to a point uba wumva yuko no mu nama bakubajije ikibazo ushira telefone ukaenregistre hama ugacushirako directement, ubwo wa muntu akubajije ibibazo chat bikira guhinyisha directement ifashijwe gusa, atari cyo wanditse. Oya ntaco wanditse, wafasha amajwi hanyuma ikibazo bakubajije chat yavyumvise ibikira guhinyisha directement. Yes we, ku buryo uza kwisanga nta n'ikintu kimwe gishoboye. Ibintu vyose wumva umengo niyo irinda gukora artificielle iri ngaho igutangira inyishu y'ibintu vyose. Alors kugira wirinde ico kintu
nakivuze ni ugutahura yuko ni uti igufasha akazi si uti igukorera akazi ni ukumva yuko iki kintu ndagitahura mugabo hari ahantu ntariko ndageza kugitahura shaka kwa approfondisa ama recherche yanje shaka aussi kuganya umwanya ni gute no gikora à la perfection ariko mu mwanya muto aho niho uca wifashisha ige intelligence artificielle kugira ngo ushobore kugufasha mugabo bivuye muri wewe atari gutwara ngo sinzi ngo ico mfungura no munsi nta menu y'ico mfungura ngo sinzi ico ntambara no munsi nyereka ico nshobora kwambara no munsi ahubwo peut-être yibaze nti est-ce que mfunguye ibi nibi ntaco vyica est-ce que nkoze ibi nibi ntaco vyonona donc tuba dukwiye gutahura yuko ni igikoresho kidufasha mu byo dukora cyane ntabwo ari igikoresho kiza gukora akazi wari gukora donc après uca wicara nta kintu na kimwe uzosubira gukora nivyo ni ikintu gisusa n'umuntu ariko kitagira ame kitagira na esprit il faut ko abantu babitahura kuko n'ubundi ya intelligence ikoresha ibintu bayihaye après tout ngo kitagira ame kitagira intelligence no kucitondera kandi aussi hariho n'ama réalité idafise par exemple uza kuyiba igituma tuguma tuvuga il faut vraiment être vigilant avec l'intelligence artificielle nuko urumva hariho nk'ibintu woyibaza nko ngaha mu Burundi canke muri Afrika canke he itazi kuko ababikoze tufate n'abazungu hari ama réalité hamwe atagira itaramenya batarayibwira urumva ntiri tout puissant ntiri omniscient il afise ama limite nayo nyene donc il faut vraiment être vigilant il faut vraiment être genre nshaka gukora akazi kanje neza donc les textes ukaziverifier umva nk'ubu je narigeze kubwira ingirire ibintu genre by'amafoto genre fais-moi un logo je veux que ça porte ibi nibi bikayinanira bikayinanira mugabo urumva nayo nyene yashobora kugira ahantu ikagira amalimi kananirwa kandi yari ama réalité idafise nayo nyene c'est pour cette raison que nawe uri kurayikoresha tu utilises nk'umuntu afise ubwenge d'ailleurs ni wowe wikoresha si yigukoresha ego ariho nk'akarorero la fois passée byari zahagaze intelligence artificielle byari zahagaze juste umwanya birayihagarara quelques heures amasaha make hanyuma je nca niyumvira nka wa muntu avuga ati ndi mu nama intelligence artificielle niza kunyishurira ivyo mfise vyose gukora niza kubinkorera nca niyumvira siko uyu muntu yabayeho gute ni kubera ko nk'umuntu yari yamaze kuyiremplace avuga ati nizo zirankorera je nzoza ndatonda gusa physiquement mugabo yo izo zirankorera nibaza ko umuntu yabayeho nabi ayo masaha makeya utangura kwiyumvira ufite utangura kwiyumvira amasaha bigira bigutware directement amaraso ushire koko kubera ko umva n'umutwe wawe wari ukiciyumvira ushire koko ushitangura kwiyumvira mperahe mu kuyumvira yego n'ubugifite habitude urefleshisa yabasha pour finir uko biri kose birambaye nka wa mudamu biracateye ubwo un petit clin d'œil aux jeunes kubera kamwe mwana ufise ko ari umujene vyashikanye kure arashika aho yiyahura ari conseiller n'ibi bintu ariko twarumvise kumengo barabitoreye inyishu n'est-ce pas barahanywe mgo kandi umengo barabitoreye inyishu niziki jana abantu mu makosa nivyo canke barambeshe barabitoreye inyishu barabi iyo ntuzenya kuko hari amasorte menshi ya iyo intelligence artificielle ko zigira amazina barabarisha bararishe la famille none ubu bari ahantu une sorte de blocage de protection ou de ngira ngo quand même ubu nyari baraza betinga igihe cose baguma bazimeta à jour d'accord donc pour dire que hariho ibintu nayo nyene ubwayo itashobora kuguha ahubwo citagura kuguproposa des solutions nk'unye imaze kubona ukura kuvuga ngo par exemple ngomba kwiyahura ni kugira ngo iyahure gutya alors que avant c'était une commande niyahura gute yacikora ico nyene ahubwo fata ikinini ki hamusho bigenza gutya tu vas mourir irakuhaye la solution nyene biyahura mugabo cette fois-ci
baciye bayiprograma de telle manière que ahubwo ikikubwire cyangwa proposa n'amasite naho uja abo gufasha naba ibi n'ibi ahubwo yanashobora no kukubaza ati why do you want kubera ko ushaka kwiyakuyagura ikakikubera yo nyene ubwayo umu assistant ndumva ko ari ikintu kikiri en progression donc il faut y aller nabo nyene ubwabo baguma avec intelligence kuko nabo nyene bagenda babiryosha gusumba ibi bintu birakomeye nk'abana b'Imana by'ukuri ni kuza turabisengera dusengera abo tubanye n'abana bacu kugira ngo tumenye kubikoresha neza tugire bwa bwenge bwo gutahura no gushira mu ngiro ivy'Imana ijambo ry'Imana quand tugume turishize hejuru y'ivyo tugumana ama valeur y'abakretien ndumva ko bigoye umenga uri kuratrisha donc ico kintu kirafavoriza umenga batrisha ndazi donc ari ibintu quand même tubwiriza kugaruka ko vy'ama valeur chrétienne arinda kuja imbere y'ibindi vyose tubwiriza kwisengera tugasengera n'abana bacu kandi ikindi naco ijambo ry'Imana rivuga ngo get wisdom and with all you have get understanding. Donc il faut avoir the understanding of what you are doing. Il faut kugira ugutahura ibintu byose uri kurakora. Est-ce que je suis en train de le faire pour faire quoi? Pour aboutir à quoi? Ma solution résultat nkeneye izoza muri ibi bintu niya. Et c'est ça l'intelligence. C'est ça. Donc ukamenya ahantu uri kurabaho mu buzima bwa misi yose ukarondera kuba efficace in this kingdom. Muri no bwami twajemo nyine ngaha ku isi umuntu ahagenda kugira ngo abe efficace uzana ama resultat menshi ushobora no kuronka même umwanya wo gukora bya bintu bikuryohera parce que kare akazi kakubwira gutaha 17h mais cette fois-ci wamutaha miso c'est 22h t'as pas le temps de parler avec tes enfants t'as pas le temps vraiment yo kuba kunywana n'abana mu muryango ugasanga abapapa nuko nyene abamama nuko nyene mugabo cette fois bashobora kuvuga ati OK je vais essayer d'optimiser kugira nshobore kuronka umwanya w'abana bacu kuko ari abantu baryoherwa abana exact cyane kandi twese niko twarinda kumera je vais rentrer pour faire la cuisine hari abantu bakunda la cuisine pour faire ma lecture ushobora kuronka umwanya wo kwisomera ibintu byo hari abantu rega batwaye n'akazi ku buryo cya kintu bahora bakunda kera nko gusoma natation iki ugasanga nta n'umwanya kibifitiye nivyo il faut vraiment kuraba ukavuga uti iki kintu ndagikoresha kugira ngo kinzanire résultat. ngira mwavyumvise turiko turavuga le chrétien et l'intelligence artificielle turiko turavuga seek and save humanity kubera ico duhimiriza cyane ni kubaka imiryango myiza inezerewe turumvise yuko na l'intelligence artificielle ishobora kugufasha koptimiza umwanya wawe ugacunga noneho umwanya w'umuryango nk'ico ni ikintu ciza cyane ikindi tutokwibagira abantu b'Imana nuko abakristo hari ikintu twahawe gisumba vyose c'est le Saint-Esprit qui est le premier aide nituma tugira réflexe direct ngo intelligence artificielle mu bintu vyose hari ibintu bimwe le Saint-Esprit ariyo urinda kubanza kubaza twame twibuka que le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. Il nous a promis de nous instruire. Il nous a promis de nous conseiller le meilleur conseil. Il nous promet qu'ils ont inzira. Et il est le meilleur guide. Imbere y'ivyo bintu vy'ubuhinga bwose biriko biraza kugira ngo ushobore kuzoshiramo na prompt nziza umenye naho ugarukiriza commence par demander au meilleur conseiller. Sivyo? Reka dusenge n'ukuri anje niwo duterera akaririmbo dusenge kwe tubisengera uri alfa na omega turaguhimbaza ukwiriye gushimwa uri alfa na omega turaguhimbaza
ukwiriye gushimwa. urakwiriye gushima mwami w'abami, urakwiriye gutazirwa no gushigwa hejuru. wowe waremye umwana w'umuntu ukamuha ishusho ryawe, wowe waremye umwana w'umuntu ukamuha ubwenge. turavuze ngo izina ryawe nirihabwe icubahiro Mana. turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko uriko uratwigisha kandi uriko uraduhanura. turavuze ngo muri ibi byose izina ryawe rihabwe icubahiro. turasenze mwami Imana ngo abazumva kino kiganiro hariya hakurya ku ma ekran yabo, turasenze ngo muhemu yera uhashike uvugane nabo, umuntu wese ku giti ciwe uvugane nawe, ico akwiriye gukora, ico akwiriye kwiga, ico akwiriye kubikoresha. mwami baba jeune bacu bumve amalimite bafise, usubire ubigishe kugarda gupreserva les valeurs chrétiennes dans tout ce qu'ils font. turaguhaye icubahiro tugushimira wewe watanze muhemu yera umuhanuzi umufasha wa mbere, niwe duhaye ikaze, niwe duhaye ikaze mu miryango yacu. Saint Esprit bidufashe hamwe n'aya majambere mwami Mana, udufashe uko twibera abantu bacu, hamwe n'aya majambere adasanzwe utwigisha uko natwe twiteza imbere, tugateza imbere n'imiryango yacu. mwami mu kugumya ibyawe, ibyo wemeye, iby'umwasi nabwo tukabihakana. urakoze kutuha Imana nziza, urakoze kutwigisha ibikomeye kandi tujana ahakomeye. tuvuze ngo muri byose izina ryawe rihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen.